umwaka ko batangiye guharura rimwe bavuga ko iyo bavutse muri rimwe mu gihe batangiye guharura ku kalendriye ya number Auguste sinzi bavuga Auguste ninde no oya siwe gusa niwe yakoze iyo kalendriye bavuga umashaka bakora yatanguriye ko guharura kuko yabahehe yava banta wensi Afrika so mubumbe ahubwo n'igihugu Okay, mbwira Yesu Kristo yavutse ryari? Yesu Kristo muri zero nkeka yavutse isi kirema je nzi ko yavutse ku Noel Ali ndashaka kumbwira Yesu Kristo yavutse ryari? ibyo bavuga cyane ibyo nemera neza ko atatariki izwi yoba yaravukiyeko numva umwaka ko batangiye guharura rimwe bavuga ko iyo bavutse muri rimwe mu gihe batangiye guharura ku kalendriye ya number Auguste sinzi bavuga Auguste ninde no oya siwe gusa niwe yakoze iyo kalendriye bavuga umashaka bakora yatanguriye ko guharura kuko yabahehe yava banta wensi nataye kumwumvira nta wonzi numvise ko gusa ngiyo kalendriye niko bayitse Auguste yandi sinzi ko ari Auguste n'izina navuze sinzi ko aryo bari iryo nagereranije Ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwira ninde wibaza ko yoba yaranse Bible je ubwa mbere vyovyo uko je ndayizi kuri yo iwacu Qur'ani ninde yoba yaranse Qur'ani wanditse Qur'ani ni Imana yenyene yayiyandikiye Imana yangije Bible okay ingene vy'Imana ingene ivyo vyagenze biri ubwoko hari imirongo Qur'ani ingene yanditswe imice itandukanye hariho ibice byerekana Imana yenyene yiyandikira n'imice nimwe y'Imana yavuga abasangira ngendo bayo bakandika mwaka yanditswemwo ni mu kinjana cya gatanu nyuma ya Yesu uwayanditse baritwa uwayanditse ntawenzi reka twibandanye ikibazo cya gatatu isi igabuyemo kangahe isi irimo imibumbe 5 itatu hariho imibumbe isi irimo imibumbe ingahe? isi n'umubumbe umwe yego Afrika yafise imibumbe ingahe nayo? Afrika so mubumbe ahubwo n'igihugu n'igihugu ikibazo cya kabiri Bible ibaza ko yoba yanditse nande? Nande yoba yitwa nde? Usanga nk'uwakoze Facebook umuzi wakoze Facebook bamwitanga ntawonzi okay ikibazo cyane ndashaka kumbwira Yesu Kristo yavutse ryari? ahubwo akivuka niho bace batangura ahubwo guharura iminsi naho uzi aho yavukiye nta n'umwe oya akivuka niho bace batangura guharura umunsi wa mbere Berasa ndashaka kumbwira isi irimo imibumbe ingahe? iki irimo imibumbe ingahe? isi irimo umubumbe umwe wita gute? ayita isi ndashaka kumbwira Afrika ifise imibumbe ingahe?
iki inki Afrika ntanumwe ntanumwe basi Afrika ifise ibiki idafise imibumbe ifise Afrika ifise ibihugu Uburundi nabwo urimo ibihungu binga Uburundi uri mu gihugu kimwe ikibanza cya kabiri ndashaka kumbwira inde yanditse Bible iki inde yaranze Bible yanditse Bible nawe nzi nuko okay mbwira Yesu Kristo yavuze ryari Yesu Kristo muri 0 ariko uvuze ngo muri 0 ushatse kuvuga mu mwaka w'ubusa no yavutse twete twatanguye guharura ariko avutse niho watanguye guharura yari itariki ndananiwe kweli wayitambarira yari itariki imwe z'ukwa kangahe baraho nzi n'ukuri peut-être no wibaza yuko ari nde yanditse Bible ntawe wibaza no mu bapasiteri bo ngaha mu Kayanza ntawe uri mu kiti n'akato ni mu gatori oya wibaza ko yoba yavuye mu ijuru ikoroka ntubyonze oya ikibazo cya kabiri ndashaka kubwira Yesu Kristo yavutse ryari basimbwira isi wibaza ko ifite irimo nk'imibumbe nk'ingahe nza ko bari 10 y'isi ama Afrika nayo babibaza ko ifite imibumbe nk'ingahe Afrika ntazi Afrika nayo ugereranyije bari nk'ingahe gereranyije ko ingana 12 nyene Jesus Christ urumva kiranga ndetse twazingana Nataliya mama ndashaka kumbwira wibaza ko Yesu Kristo yavutse umwaka uyu nawe nomenya no nkeka yavutse isi kiremwa igihumbi kimwe na kaje bya ntabyo nomenya n'ukuri ntabyo ndatahura oya gerageza none usenga je ndasenga ariko sindamenya umwaka ya okay ndashaka kumbwira ninde basi bibaza ko yoba yaranditse Bibiliya mu bantu b'Imana tusanzwe tuzi yoba yari yitwa gute Yesu Kristo yarayanditse nyene none ntiyashatse ko abantu bakira bava mu byaha yarayanditse yaje gukiza isi akura abantu mu byaha urumva ko bizi ariko wese umwaka ntawonze naho oya ndashaka kumbwire ikibazo cya nyuma wazi ndashaka kumbwira isi wibaza ko irimwe imibumbe nk'ingahe gamama najyana n'umubumbe umwe yuhe nawe bawita gute umubumbe w'isi bw'izisi hama Uburundi nabwo bwa burimo imibumbe ngahe umwe bawita gute uburundi no Afrika none umwe nyene ntabyo nomenya umwe nyene wibaza ko Yesu Kristo yavuze ryari muri rimwe itariki ntazonze ariko ni muri rimwe ni muri rimwe itariki zari 25 ari ibintu bavuga ngo avant Jesus Christ canke imbere y'uko aza canke yaje muri rimwe imbere y'uko aza urumva yaje muri rimwe yego imbere y'uko hari muri rimwe imbere ya rimwe hari ryari
mbere ya rimwe hari mu busa kubera hari ababaho mugabo batanguye guharura rimwe Yesu avutse. Ikibazo cya kabiri shaka umbwire ikontina nka zitatu uzi. Hariho Afrika, Aziya, Amerika, bandanye. Ikibazo cya nyuma ndashaka umbwire mbarira urashobora kuba uzi umuntu yanditse Bible. Sindamuzi. Kwanza byovana kubera Bible ziri kwinshi, hariyo bwuzure bushasha bwa kera byose nta na kimwe. Urakoze cyane. Ico no hamya gusa zanditswe n'abantu. Mubarabake. Reka tuvuge ko ari abazungu. Nigo haraje abo bitwa aba translator ni gutranslatinga tu bagashira mu kirundi. Uri muririmba? Yego. Black boy isigabuyemo imibumbi ngahe? Nabambeje kweli. Aya kabisa. Si Afrika irimwo imibumbe nk'ingahe? Imibumbe ibiri. Uyu n'uyu. Yeah. Ndashoboye kuba ndayizi mugabo bikananira ku sobanura. Yes. Yeah. Oya. Bible wibaza ko yanditswe nande? Ijambo ry'Imana. Umuntu yoba yarajyanditse yoba yitwa gute? Yeah, nabambeje kweli. Ikibazo cyanyu Yesu Kristo yaza ko yavuze yaye. Yeah. Je nzi ko yavuze ko nawe. Tariki. Mwaka. Yeah, nabambeje kabisa biragoye. Yeah. Oya kweli nabambeje. Ntabyo nzi kabisa. Yavutse ku Noheli. No. Itariki 25 kwezi k'12 nabambeje. Reba kweli. Yeah, kweli. Josephat ndashaka kumbwire isi bibaza ko kwigizwe n'imibumbe nk'ingahe? Umubumbe umwe. Basi Afrika nayo Afrika ni kontina. Ni umugabane nta mibumbe. Basi Burundi baza ko bwafusemwo kontina nkazi. Uburundi ni igihugu si kontina. Duhuye namwigisha. Ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwira Yesu Kristo yavuze. Yesu Kristo akivuka baciye batangira guharura mu mwaka wa 0. Yego, cyo nzi. Rero batawe iyo tariki yari. Tariki ni 0. No. 0. Ndashaka kumbwira ikibazo cya nyuma shaka umbwire ninde wibaza ko yaranze Bible. Aya. Je nabonye uzi ibintu ni wewe uza kumutubwira abandi bose byabananiye shaka umbwire bamwitanga. Umuntu yanditse Bible ya mbere. No kuri. Petero.